subiza amaso inyuma witegereze iyo umukenyezi yavuye. Kera umukenyezi nta jambo yagira, iyo yibarutse umwana w'umukobwa bamufata nk'igitutsi ku muryango, kuko bavuga ngo umukobwa si umwana, mama ngo nakarago k'abaraye. Yamara uno musi umukenyezi ari mu bandikisha amateka akomeye cyane y'igihe. Uno musi umukenyezi afise ijwi ricika kure rikayagira amahanga ivyiza vy'igihugu cacu, nayo akagihurumbira. Ku mazina nitwa Fanny Lavine, umukenyezi yihaye ihangiro yo kwamamaza ivyiza vy'igihugu canje, ivyiza biva mu ngabire zanje, ivyiza binkikuye, nkavyamamaza biciye mu mareresi atandukanye, yigisha, yubaka, agasubiza umunezero n'icizere ku mitima yari yarasivye. Icifuzo canje ni ukwama nezerewe no kwama mbona abankikuye bose banezerewe. Niyo mpamvu rero ndagutumiriza we mukunzi wanje, uwo mukunzi w'ibikorwa vyanje, uwo mukunzi w'ireresi ndundi, uzovyishigikire, dusabikanirize hamwe umunezero uzorangwa mu kibanza arena kw'igenekerezo rya 13 Kigarama umwaka w'2024 mu gice ca nyuma c'ihiganwa ryitwa Irebe Best Influencer Award. Ivyiza vy'iwacu, umunezero wacu.